by'ukuri abakirisitu benshi bo mu mashengero atandukanye ntibaramenya iki gisabisho, ntibaramenya n'ubumwe butegereza kuranga abemera Kristo. bakiri imanza abandi bajya ni babi, twebwe nitwe turi beza, ariko imbere y'Imana iyi tuzi imenya by'ukuri ko turi, ikamenya umugororotsi n'utari umugororotsi. Rero ibyo byo gukiranira imanza nk'abakristo twobireka, ahubwo tugatumbera Yesu Kristo kugira ngo atweze, kandi umaze gushikira Yesu Kristo bose babona abene data. Bakunzi basangiye ibisabisho, turakengurukiye cyane Imana yaduhaye akaryo ko guhurira muri iyi ngoro y'Imana y'abavukanyi bacu b'Abangilikani, guhura kugira ngo tuyigine, tuyisaba ko yodufasha kugira ubumwe hagati yacu, twebwe abemera Imana bakurikira Kristo yapfuye akazuka. N'akaryo keza ko kwibutsa ko ideni rya mbere ufitiye iyi si ari ukugira ubumwe, kuko Yesu yasize abigusabye kugira ngo isi yemere. Ati niba bumwe muri twebwe kugira ngo isi yemere kuba mbere. Yohana 17:21. Mu bihe nk'ibi rero naho twaba dufise ibyo twigishanya bishasha, kuza guhurira hamwe tugasenga dusaba ubumwe, n'ibintu bihambaye cyane, kandi noneho biri mu byo tubwirijwe kubera ukwemera kwacu, kuko tugize ubumwe niho dufasha isi yacu kwemera. reka rero twakire uyu mushitsi w'umwubahwa atubwira igituma abo bantu bahuriye muri Anglikani. Anaduramutse, karibu. Ndabaramukije mwese muri kumurakurikirana imbonesha kure.
jewe ndi pasitori Reverend Claude Ntakarutimana, ndi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi bita mu Gifaransa Conseil national des églises du Burundi SENEB. Rero nk'uko mubivuze twahuriye hano kuno musi mwiza kugira ngo dushobore kugira igisabisho citiriwe ubumwe bw'abemera Kristo ariwe Kristo wa Katolika. Iki gisabisho none ga pastor kiramaze iminsi, ariko nibwira ngo kuri ubu hariho nk'abakristo batarakimenya. Ni iki kiriko kirakorwa kugira ngo abakristo bose bakimenye? Murakoze cyane. By'ukuri abakristo benshi bo mu mashengero atandukanye baramenya iki gisabisho, ntibaramenya n'ubumwe bweza kuranga abemera Kristo. None rero tugiye gukora n'ingufu zacu zose kugira ngo abantu bamenye yuko hariho iki gisabisho kiriho, kandi abantu bateza kubana mu mahoro mu butandukane bwabo. Rero dufashijwe n'Imana tongera tugafashwa namwe, turizera yuko abantu bazobimenya, bakamenya yuko naho abantu baba batandukanye bivanye no kwemera kwabo, hari ibindi bintu byinshi bibahuza bateza gufatira ko kwemera Yesu ariwe Yezu ku bakatolika, tumuhurira ko twese. Rero akatwungira ubumwe maze tukaza tukabukomeza mu mibano yacu ya misi yose mu budasa bwacu. Icyo gisabisho none kiba ryari na ryari? Iki gisabisho kiba rimwe mu mwaka mu kwezi kwa mbere, misi yose rimwe mu mwaka mu matariki nk'aya. Aho i Burundi dukora umunsi umwe, ariko twagomba kubamenyesha yuko ku isi yose iyi n'indwi yahariwe ubumwe bw'abemera Yesu Kristo. Umwaka iyi ndwi yatanguye ku munsi wa mbere, izohera ku w'Imana itariki 25. Turabashimiye cyane ko twamenyanye, ngira ngo tuzoda turamenya byinshi kuri icyo gisabisho. Murakoze cyane. Nitwanabakenera ku bindi biganiro ngira ngo tuzobitora neza cyane rwose. Murakoze. Hame habe iryo yinga habe akaryo ko kuyumvira ubwo bumwe. Ubumwe Imana ubwayo yadusabye ko twogira muri Yesu Kristo. Yagize ati mukundane kandi mugire ubumwe, niho bose bazomenya yuko murabigishwa abantu. Rero aho byazananye byaje biri mu ijambo ry'Imana. Yesu ubwiwe abwira abamukurikira bose ati mugira ubumwe, mukundane, mugiranire amahoro, mubane mu rukundo. Rero nk'umukristo rero ategerezwa kubana n'abandi ba Kristo mu mahoro no mu bumwe. Rero ibi aho byazananye ni mu ijambo ry'Imana, ariko uko ishengero ryagiye rirabaho muri iyi si hagiye habamwo ingorane ahana hariya, baritandukanya, ariko igihambaye nuko bagumye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntibarihinduye, bagumye kuri Yesu Kristo nk'inzira, ukuri n'ubugingo. Rero turavye rero ibyo abakristo dusangiye, dusanga ari byinshi kuruta ibidutandukanye. Icyo gituma rero tugira tuti uyu munsi wabayeho, uriho, tuwubahirize, iryo yenga turyubahirize, duhure, tuyage, twibukanye kahise, hanyuma katwigishe akobona kazoza. Murakoze cyane. Mbe none iyo abakristo bari umwe, bagize ubumwe muri Kristo, mubona hari icyo bidufasha kugira dushike kuri bwa bumwe bw'abarundi? Murakoze. By'ukuri ijambo ry'ubumwe ku bwanje, ijambo ry'urukundo, udakunda ibyo ubwiwe nawe nyine ntaba yikunda, kuko nk'umuntu w'inyakamwe atagira ubumwe, mu Kirundi bavuga ati inkokore ni umuntu nawe nyene abaho nabi, kandi mu Kirundi turazi yuko tubiri dusumba kamwe, kandi tubiri ngo tuvurana ubupfu. Rero ubumwe ni ijambo rikomeye cyane, naho twofatira ku ijambo ry'Imana
tubizanye no mu mico n'imigenzo y'abarundi dusanga ubumwe ari ijambo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ni ijambo nk'abarundi dukeneye cyane, igikorwa dukeneye cyane cy'ubumwe, cy'urukundo. Rero abakristu dukwiye kuba aba mbere mu kubahiriza ubwo bumwe mu barundi no mu bantu bose. Ayitwa ngo ni umukristo akunde mugenzi we kuko yikunda, kandi tugiriranire ubumwe. Erega nanone twese twari mu mishusho y'Imana. Nta mana yaremye amashusho abiri, nta mana yaremye abirabure n'abazungu canke abandi, ariko yaremye umuntu mu ishusho yayo. Rero dufise agashusho k'Imana. Ivyo byose bica biduhamagarira kugira ubumwe. Rero nk'abarundi, nk'uko mwari mubibajije, nk'abarundi dutegerezwa kuzirikana ubwo bumwe. Imana yadushyize mu gihugu kimwe, Imana yaduhaye ururimi rumwe, Imana yaduhaye imico n'imigenzo imwe. Rero twinjiye mu ijambo ry'Imana twumva yuko duhamagarirwa kugiranira ubumwe. Nimba dushaka yuko igihugu cyacu gitera imbere, dushaka yuko igihugu cyacu kigira amahoro, ubumwe turabuhamagariye. Kandi ijambo ry'Imana riduhamagarira kubana amahoro. Ijambo ry'Imana rero Yesu aravuga ati n'abanzi banyu mubakunde, n'abanzi banyu mubakunde. Burya mu rukundo harimo inkomezi, mu bumwe harimo inkomezi. Rero nk'uko mwari mubivuze by'ukuri, ubu muri uku kwezi kwa mbere ubumwe bw'abemera Kristo, hanyuma mu kwezi kwa kabiri itariki 5 hariho ubumwe bw'abarundi, twebwe twese twiyemereye. Rero dukwiye kubifatanya, twumve neza tuti ubu bumwe ni Imana yabuduhaye, ikaduha ururimi rumwe, ikaduha igihugu kimwe, ikaduha imico n'imigenzo imwe, kugira ngo tubibemwo kandi tubinezererwe. Ibi turirana hariho abandi babiririra. Rero tukavuga tuti Imana yaduhaye ubutunzi bukomeye cyane ufatiye ku mico n'imigenzo, mu rurimi, kandi iki gihugu cyacu dushyira Imana imbere. Rero ibyo byose turashobora kwifataniriza hamwe abakristo, tugaca tuba ba mbere mu kuba muri ubwo bumwe, mu guhimiriza ubwo bumwe, mu guhimiriza ubwo rukundo. Rero tugakundana kuko nibwirizwa ry'Imana, kandi igihugu kibayemwo urukundo, igihugu kibayemwo ubumwe, kigira amahoro, kigira imigisha, kigira iterambere. Mwotwibutsa nyakubahwa Musenyeri, iyo abakristu canke igihugu kiri mu bumwe, igihugu cyo kizungukamwo iki? Muri sosiyete abantu babana gute? Mu iterambere bigenda gute? Murakoze. Igihugu kirimwo ubumwe nyabumwe kiba amahoro. Igihugu kirimwo ubumwe by'ukuri kigira imigisha, ibindi bica bikurikira iterambere. Iyo hatari ubumwe, hariho inkuru yanditse muri Bibiliya, abariko barubaka umunara w'Ibabeli bashaka iterambere ngo bagere ku ijuru, ariko Imana ibatamwo uruhumyi, ibatamwo indimi, no kuvuga bataba abantu batavuga rumwe. Umwe yamubwira abariko barubaka ati nzanira itafari, akamuzanira amazi. Yavuga ati nzanira ibuye, akamuzanira umusenyi. Ntibashoboye kubaka. Ariko iyo baguma bavuga rumwe, bakabana amahoro, bagakora neza, bari gushika icyo bari bifujije. Ariko gucanamwo, kudasenyera ku mugozi umwe, kutumvikana, ntawutera imbere. N'uwo asubiza hasi mugenzi we nawe arasubira hasi, kuko abantu bofatanye, kuko abantu bose ntibangana, bagaduzanya, twese tugatera imbere, kandi birashoboka. Rero Imana idusaba gukundana, Imana idusaba kugiranira urukundo, kuko ahatari urukundo, ahatari ubumwe, nta mahoro, nta migisha, nta terambere rihaba. Rero abarundi tubahamagarira muri iri yenga ry'ubumwe bw'abemera, abemera Kristo bose bakubita agatima mpembero, bakundane, bagiriranire ubumwe, hanyuma barabe imbere. Ni naho muri ya mbono ya kazoza y'ibihumbi 2040 tuzoba ari igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Tutagiye mu mbono nziza y'ubumwe, y'urukundo, yo gufashanya, bizotugora gushikako. Ariko nitwakorera
muri ubwo bumwe, muri ubwo rukundo, Imana izoduha imigisha kandi n'ibyo byiza tubibona nk'ivyiyumviro cyangwa indoto za kazoza tuzobishikako kuko tuzoba turi mu bumwe, mu mahoro n'urukundo. Imana ihezagira abakundana, Imana ihezagira ababanye mu mahoro, Imana ntihezagira abaryana, ntihezagira abacanamwo, ariko ihezagira abakundana kandi babana mu mahoro. Murakoze. Imbere yuko sozera nashaka ndabasabe mutwibutse mbe uruhara rw'umukristo kugira atsimbataze ubumwe bwo buruhe, uruhara rw'indongozi zitandukanye kugira igihugu gitsimbatare mu bumwe bwo buruhe. Murakoze. Uruhara rw'umukristo, umuntu wese yamaze kumenya Yesu Kristo, byo kuri tumuhamagarira kuba mu bumwe. Yesu yavuze ati n'abasi banyu mubakunde, rero n'abasi bacu tubakunde. N'umuntu ntakunde uwo banganya cyangwa basangira, na bamwe banyarucari tubakunde, hagati yacu dukundane. Umukristo rero ahamagarirwa kuba akarorero mu bumwe, mu rukundo, kugira ngo kandi ahari hose abe umunyamahoro. Abakristo rero bahamagariwe kuba umucyo n'umunyu w'isi. Rero abakristo atari bo bahagaze mu bumwe by'ukuri, nta wundi azoza. Hariho abandi bavuga ati turi mu bumwe kubera bafise ibyo basangiye, kumbere bafise ishyirahamwe basangiye, bafise ibyo bahurirako, ariko twebwe duhurira kuri Yesu Kristo. Niho hari ubumwe nyakuri, niho hari urukundo nyakuri, niho hari amahoro nyakuri, niho hari imigisha nyakuri, niho hari iterambere rirama. Turakunze kubona abakristo basengera hamwe bakunda kwitana bene data, bigatuma mbere uwo basanzwe binjira mu muryango umwe yagiye gusenga yumva umwenda yakumiriwe. Mbega n'igiki muhamagarira kugira ngo iryo terambere ry'umutima rijyane no kubaka ikibano cyo kimwe n'igihugu? Ku bwanjye umuntu wese yemera Yesu Kristo ni mwene data. Uyumvira ati kumbura urya tutari mu muryango umwe wo kwemera si mwene data, ariko yibagira yuko Yesu ari wa twese, si uw'ishengero rimwe gusa. Pawulo niwe yigeze kuvuga ati reka bavuge Yesu bamuvuga mu kuri cyangwa bamuvuga mu buryo ati kizima bamuvuga. Rero bajya rero nta bisangije Yesu bonyene, twese turamusangiye. Rero uwo bavuga ati uyu ni mwene data, urya nawe si mwene data, iyo bariko arihenda. Pawulo ariko ariyandikira abikorinto yababwiye ati mbega mwebwe abikorinto mwatewe n'ibiki? Bamwe bavuga ngo turaba Pawulo, abandi bakavuga ngo turaba Apolo, abandi bakavuga ngo turaba Yesu. Twese mwese muraba Yesu. Ariko usanga abantu rero bashaka kwishyira muri iyo miryango bakavuga ati twe turaba, kandi mwenga ni twebwe Imana izi cyane, ni twebwe Imana yemera cyane, cyangwa ni twe dukijijwe cyane. Aho umwe n'uwo aba ariko ariyumvira gutyo, aba ariko arihenda. Kandi agakiza nako ku muntu, ishengero rimwe ryitwa ngo rikijijwe rizwi n'Imana yonyine, iraba mu mitima y'abantu ikamenya ati uyu muntu ni uwanjye, uyu muntu arakijijwe, uyu muntu by'ukuri ni umuntu wanjye, ni umuntu agororotse. Rero iyo twicaye dukiranira imanza niho bitangura kutugora, ugasanga umwe turakira imanza abandi, bajya ni babi, twebwe nitwe turi beza. Ariko imbere y'Imana niyo ituzi, imenya by'ukuri ko turi, ikamenya umugororotsi n'utari umugororotsi. Rero ibyo byo gukiranira imanza nk'abakristo twobireka, ahubwo tugatumbera Yesu Kristo kugira ngo atweze, kandi umaze gushikira Yesu Kristo bose babona abene data.